Président de surveillance twavuga ko ari we ajeje gukenguza ibikorwa au niveau national kugira tubwire muri make mbega umwaka wa 2021 hakozwe iki abidusigurire neza hama tubwire n'uyu munsi ngene bahejeje bakaganira hama tubwire n'ibyo bagiye gukora mu minsi iza. Muri umwaka urangiye hariho microfinance grosse deco twikangure niyo novuga muri ABG Burundi iboneka cyane mu bikorwa twaranguye aho yorohereza novuga abanywanyi bishira hamwe gutora ingurane bitabagoye. Urabona ko muri kino gihe gutora ingurane usanga bitwara umwanya muremure, gutora ingurane usanga abantu benshi bahangayika. Twimvye ati muri ABG Burundi ni vyiza ko dutanguza microfinance iza yorohereza ugwaruka, iza yorohereza abanywanyi bishira hamwe. Ego muri umwaka kandi hariho ikinyamakuru cyatanguye Agaseke BTV ico kirakora. Hariho n'uwundi mugambi twaranguye wa televiziyo ku buhinga bwa none TV online nayo nyene irakora igashisha makuru ku munsi ku rubuga rwa YouTube. Hariho n'undi mugambi wa twise ABG Production House, ni umugambi twiyumviriye ushobora gufasha abanywanyi cyane cyane nk'aba bagira amamanza, gukoresha ama invitation, gukoresha utuntu twinshi turanga amashira hamwe, ivyo byose turabikora. Ego ni ivyo muri make twashoboye kurangura bitoroshe, aho abantu vyari bigoye ko bashobora kutwizera. Urazi ko muri kino gihe mu microfinance usanga abantu benshi bayatinya bavuga ko azohava homba, ariko twebwe twarakoze gushika naho batwizera, barabona ko guhomba ari nk'igisida shobora gishiyemo. Niyo mpamvu uravye ibiharo twahereye novuga ko ku bantu dufise nk'amakonte ashika nk'ijana, ubu tugeze ku banyonyi bashika 1000 buguruje amakonte iwacu. Mbere novuga ko duhuka no gusaba ku byo abakozi ba leta bashobora guhemberwa iwacu. Hariho code twaronse muri fonction publique, niyo mpamvu nce mpamagarira n'abakozi nshashane ba leta bifuza guhemberwa iwacu, bifuza kuronka ingurane bitabagoye ko boza bakatwitura tuzobatunganiriza. Ego mbega ubu microfinance canke ABG Burundi ubu iri ku ntara zose zigize igihugu cacu Burundi? Ego kare twatanguye novuga ko abanyonyi benshi bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko ubu turi mu ntara zose, turafiseyo abaduserukira les coordinateurs provinciaux. Ego uravye ama agence mufise mu gihugu hagati angana gute ari hose? Ego ama agence novuga ko urazi ko ama microfinance akiri mu ntango biragora, bisaba uburyo bwinshi, ariko twavuze ati biye byose katugerageze duhere tugire novuga intara zitatu, tugire nka ese turabingene bizogenda, hanyuma tuze tubonegweho gutanguza hane. Nk'ubu turafise agence Ingozi, Gitega na Ruyigi. Novuga ko vuba turafise izindi agence busha zitangura ni Makamba na Bubanza, izo vuba ziratangura. Mugabo twimviye izo ziri kuzongeramo ko twabonye ko izindi zatanguye bikorwa biko bigenda neza. Muga hagataho kuko dusanga dufise abanywanyi mu ntara, twaravuze reka tuvyoroshe dutanguze amagishe. Nk'ubu buri ntara yose irafise umugishetiye, no kuvuga n'abantu baserukira microfinance kuko tuzungu dufise y'abanywanyi bakeneye ko kuguruza amakonte kugira ngo biborohere, bakeneye akadeni biborohere. Mbega hamwe gisagara ca Bujumbura hoho murafise ama agence aserukira abene gihugu aserukira microfinance? Ego kiretse ishisharo gikuru ca microfinance turafise n'amagishe. Turafise gishe ku isoko kwa Sioni, turafise gishe mu Kamenge, turafise gishe muri Asiatique. No babarira ko nubamenyesha ko twifuza no kugurura amagishe za Kanyosha n'ahandi kugira ngo tworohereza abanywanyi, ko abanywanyi ba ABG Burundi bari gihugu cyose, bari mu makomine yose, bari ku mitumba yose. Twifuza ko muri kazoza mu misiri imbere tuzugurura amagishe mbere n'ama agence ku buryo dushikana mu makomine, tukanka ama agence mu makomine kugira ngo tworohereze abanywanyi bishira hamwe. Uno munsi wari umunsi mukuru twovuga w'abanyamitahe, eka wari umunsi mukuru kwidagadura ukurabira hamwe ivyarangu muri ravyo uyu munsi nkabashikirije iki nk'abyahavuye bigenda gute? Novuga ko iri genekerezo ni igenekerezo twari twiteze cyane kandi twari tunyotewe. Mu nyuma ho berbe ishikiye kuraba ibikorwa dukora kandi ikabishima. Twashe dufata umwanzuro wo guhamagara
abazanye uburyo bwabo muri microfinance kugira ngo tubamenyeshe ivyo berbe yadusavye bivanye nuko twakoze nuko twagiye twunguka bahavuye badupropose yuko twova muri 4e category tugahindura tukaja muri busho bita SA societe anonyme hamasha tuvuga ati ivyo vyose ibi twebwe ni ngombwa dutume ko abanyamitahe kugira ngo tugire assemblée générale inama ya bose kugira ngo bavyemeze kugira ngo tubandanye kandi novuga ko vyagenze neza n'umunezero ku banyonyi bishira hamwe abeje Burundi n'umunezero novuga ko basanzwe bashize uburyo bwabo muri microfinance kuko inama tuvuyemwo inama yatanguye neza yagenze neza kandi bahavuye bemeza yuko bagiye kongereza n'uburyo kugira ngo tuje muri societe anonyme niyo mpamvu rero abari bafise n'ubwoba biyumvira ati ngo ujya microfinance niyo microfinance go hasi izo have ihomba bahumure bahumure ahabwo duhamagarira abifuza bose kuguruza amakonti baze buguruza amakonti abifuza gufatanya natwe batwiture muri ABG Burundi baze babone ibikorwa turiko turakora kandi bazobishima ni ihe migambi 2022 mufise wobwira bene igihugu bakora bumviritsa umugambi wa mbere novuga nuwo kuva muri 4e category tuja muri 1e category uno umugambi wa mbere kandi ntasubira inyuma hanyuma turafise n'umugambi wo kurugura iradiyo izokorera mu ntara ya Ruyigi yego uyo n'umugambi ntasubira inyuma ubu twitunganya tubimenyesha n'abanyanyi kugira ngo bakore ibishoboka vyose nkuko bagiye badufata mu mugongo mu migambi ya mbere twatanguye na cyane iyo ya microfinance ikinyamakuru badufate mu mugongo kugira ngo dutanguze iyo radio nizera ko abanyaruyigi mbese n'abarundi bose bizobanezera yego mwumvise rero uyu ni président de surveillance au niveau national muravye ibyaje kubabwira ivyaranguye umwaka uheze mukumva none umunsi ngene vyagenze mukumva kandi n'imigambi microfinance ibafitiye uyu mwaka twinjiyemwo mumva ko bafise ibikorwa bikomeye cyane bagiye gukora mu uyu mwaka 2022 sinzi ko ari kajambo kari mu gaduheze kino iganiro ego akajambo kanyuma noshikiriza nuko mu Burundi twifuza gutera imbere na cyane ugwaruka urabona ko muri kino gihe mu Burundi ko imisi tera yiyongera niko ugwaruka rubura akazi rukora ariko suko tudafise nguvu zo gukora nuko ikibazo nuko ugwaruka rwinshi rwamenyereye gutega amaboko rwamenyereye ko ruheza amashure ruza gusaba ubuzi muri leta ariko ugwaruka tugiye hamwe tugashira inguvu hamwe mu buryo buke dufise birakunda ko dushobora gukora tugakreya novuga tukarema ubuzi bigakunda ubu muri Grosodeko turafise abakozi bakora muri ABG turafise abakozi bakora abo bose nuvuga n'umusaruro uko twagiye hamwe tugashira inguvu hamwe tugakora kandi murabona ko birashimishije rero duhamagarira abo bose bifuza gufatanya natwe karibu kugira ngo dukore ni dushira inguvu hamwe kandi bizogenda neza yego hano cyo kiganiro rero tuho turagana n'uyu mu chef mubona mwumvise ko byinshi yabwiye sino bigaruka ko nibaza yuko nitwasura kurondera mu misiza kugira ngo ushobore kutwereka kandi neza wereka bene igihugu wereke abanyamitahe abantu bose bataramenya neza batarajijuka neza bataramenya microfinance Grosodeko twikangure nibaza yuko uzoduha umwanya kugira ngo dusore tuganirire ABG Burundi twihaye ihangiro ryo kumenyesha ibikorwa vyayo nejo canke hirya yejo mukankenera muze mu njakara nzitaba ndabashikiriza ibikorwa aho bigeze kandi ongere nkangurire no gwaruka kuja hamwe kugira ngo dushobore gukora murakoze nkuko rero muheje kuvyumva rero uyu heje kubabwira président de surveillance au niveau national Agaseke BTV karabemeye yuko ahadoja hose nkuko aje kubasigurira mu ntara baramutse badoja kugirayo kuraba ingene bishoboka ko bashogira indi agence canke aserukira ABG turabemeye yuko Agaseke BTV rero kazuba kibereye kababwire neza na neza ido nido ingene ibikorwa biriko biragenda mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi twashimiye cyane makoze